kenshi ishengero rya Kristo ryagiye ritsindwa bitewe nuko ritigeze rimenya umwansi waryo, amayeri yiwe, uburyo akora, kandi biragoye kwinitse ko kwempoza ukuganza kw'Imana igihe tutazi uwo duhanganye, uburyo asanzwe ariko arakoramo ibintu, uburyo yiyumvira. Yezebeli gusa si umugore mu isezerano rya kera, ahubwo ni mpemu tubona yakore mu isezerano rya kera, mugabo kandi iriko irakora n'igikorwa mu isezerano rishaje. Ikiro benshi naco bazi bama bariko barihenda. Yezebeli wenyine ubwo yabateye kuvuga gute gutahura yuko imhemu yiwe iri mu bagore no mu bakobwa, sivyo? Kuko mu vyahishuro Yohana aha ntiyari umugore, ariko yari nayibabwiye a principality, cyari gwari ugwego bwo mu buryo bw'imhemu. Mu byo asanzwe akoresha harimo the false teachings, ibijanye n'inyigisho z'ibinyoma. Inyigisho z'ibinyoma munyumvize neza, si inyigisho ziza directement zikubwira ibintu wonyine bwo ushobora kumenya yuko ivyo bintu bitari ivyo. Hari inyigisho z'ibinyoma ari ukuri kuri trike, vyose bikuza kuza bifise connotation ng'umuco mu bijambo ry'Imana, kurya muntu haramurikirwa n'umuco mwinshi w'ijambo ry'Imana. Mugabo ugasanga ni inyigisho za Yezebeli munyumvize neza ziza ziryohera amatwi y'abantu. Ikikwereka yuko izi nyigisho ari inyigisho z'ibinyoma, ni inyigisho ziza munyumvize neza kukunyaga, kugukamuramwo. Yezebeli ntakwataka from tanwa. Yezebeli aza mu buryo novuga buri maligne, aza mu buryo nk'ubw'inzoka, aza mu buryo bwa seduction. Iki tuzokivuga namandiko ndababwira, ikiguha kunesha umwansi si gusa ibigwanisha ufise, ahubwo ni ubumenyi ufise kuruta ubwo we afise. Kuko kenshi ishengero rya Kristo ryagiye ritsindwa bitewe nuko ritigeze rimenya umwansi waryo, amayeri yiwe, uburyo akora, kandi biragoye kwinitse ko kwempoza ukuganza kw'Imana igihe tutazi uwo duhanganye, uburyo asanzwe ariko arakoramo ibintu, uburyo yiyumvira. Ikintu ca mbere gikomeye cyane no kumenya amayeri y'uwo muhanganye wariwe. Imhemu ya Yezebeli ni kimwe novuga ma principauté canke ma principalities uyu munsi ahanze ishengero mbwa bishengero ryama rikorera neglige mugabo ritazi ubushobozi buriko buratuma ishengero risugerezwa rihamwa, igituma ishengero rigenda riba faible. Kuko tuzobivuga, Yezebeli kimwe akora no kwa faiblisa igicaniro c'abera. Imhemu ya Yezebeli ni uyu munsi tugiye kugira intangamarara tuvuga Yezebeli wariwe. Yezebeli bwa mbere na mbere n'umugore yarongowe n'umwami Ahabu. Ahabu akomoka mu ruvyaro rwitwa Yeroboamu, uwo twigeze kuvuga ubushize yabayeho ari umuntu aterekera kuri ibintu byose novuga bibabaza Imana. Rero Ahabu ava muri uwo muryango. Mwabiri tubwiye yuko Ahabu yakoze ibintu bibi cyane ngo kandi kabikora bimworoheye cyane gose, kubyo vyari binatangaje ngo ikigeretse ko acarongora Yezebeli. Mu bibi yakoze isobira kandi yongera kandi kavuga ningene yagiye kurongora Yezebeli, umuntu wo mu bwoko bw'Imana ariko akaja kurongora mu yandi mahanga asanzwe asenga ibigirwamana. Ico naco kibikini kintu kibicana, mugabo ntiyarazi ico azaniye ubwoko bw'Imana. Nico gituma tuzovuga Yezebeli nka entité spirituelle uyu munsi rikiratuma benshi bafata ingingo zitarizo ya mu mariage, kuko Yezebeli arakorera cyane mu miryango. Muvuga mu misozi indwi y'ukuganza, ariko mbwa kandi muvuga ku musozi w'umuryango. Rero Yezebeli yarenganye kuba umuntu, juste une personne, aba une principauté. Jezebel spirit ni entité spirituelle, ku buryo tubona na Yesu mu vyete tubona yarungikiye amashengero indwi. Ntushaka guhera uyu munsi yavuze ku ishengero ry'Ituatiya aribwira ibijana n'ukungene ryakiriye wa mugore Yezebeli. Donc Yezebeli gusa si umugore mu isezerano rya kera, ahubwo ni mpemu tubona yakore mu isezerano rya kera, mugabo kandi iriko irakora n'igikorwa mu isezerano rishaje. Amwe ngo bakamenye clarify ikintu kimwe, imhemu ya Yezebeli umviriza ntiri mu bagore gusa, iri mu bagore gusa, iri mu bantu bose. Nubwo avuze ngo wa mugore ntibari bahaye umugore ngaha, no, bari bakiriye abantu bari posede n'imhemu. Bavuze umugore bikuvuga ngo nuwagiraniye isezerano, n'umuntu yagiraniye pact n'ibicaniro vya Satani. Rero Yezebeli parayori kidi imhemu ntigira igitsina, imhemu singabo, imhemu singore, imhemu ni imhemu ntigira gender. Ikiro benshi naco bazi bama bariko barihenda. Yezebeli wenyine ubwo yabateye kuvuga gute gutahura yuko imhemu yiwe iri mu bagore no mu bakobwa, sivyo? Kuko mu vyahishuro Yohana aha ntiyari umugore, ariko yari nayibabwiye a principality, cyari gwari ugwego
bwo mu buryo bw'imhemu. Mpagatoya ivyahishuriye Yohana igice ca 2 tosoma duhereye muzoma baranzosoma amajambo menshi cyane gose kubera ko ndakeneye ko twiga twumva dutahura tumenya vyinshi kubijanye n'imhemu ya Yezebeli. Ivyahishuriye Yohana igice ca 2 ku murongo wa 20 shikari kuri 28. Ariko mfise ico nkugaya, fise ico nkugaya ko yuko ukundira urya mugore Yezebeli, yuko ukundira urya mugore Yezebeli yiyita uvugishwa n'Imana. vuga ngo yiyita uvugishwa n'Imana. Yezebeli sumuvugishwa n'Imana ariko yiyita umuvugishwa n'Imana. Akigisha akazimiza abagurano banje, akigisha ico tuzokivuga mu byo asanzwe akoresha harimo the false teachings, ibijanye n'inyigisho z'ibinyoma. Inyigisho z'ibinyoma muyivuze neza, si inyigisho ziza directement zikubwira ibintu wonyene bwo ushobora kumenya yuko ivyo bintu bitari ivyo. Hari inyigisho z'ibinyoma ari ukuri kuri turike. Ndabanga karore inyigisho y'ibinyoma ihari muri kino gihe cyacu. Muzokuva nk'abantu babwira ngo ntibigikenewe ko twisonzesha, kubera ko abisonzesha ngo n'abantu batabari kumwe n'umukwe, ngo umugeni ari kumwe n'umukwe ntibikenewe ko yisonzesha. Juste amajambo Yesu yavuze bamubaza ati kubera ko abigishwa ba Yohana bisonzesha mbwa abigishwa we batisonzesha. Yesu abwira ati aba ntibikunda ko bisonzesha ko baracari kumwe n'umukwe, ariko umunsi umukwe yakuwe hagati muri bo aba bazokwisonzesha. Uyu munsi ariho ivyizegwa n'inyigisho ziza zikademonta kandi uri kuravyumviriza womengo n'ukuri. Kubaza none umukwe ari kumwe natwe cyangwa umukwe ntari kumwe natwe? Umukwe ni Kristo. Yesu ari kumwe natwe cyangwa ntari kumwe natwe? Bamwe oya urumva yaradusezeye agenda mu ijuru, umva nyine ari mu ijuru. Oya, Yesu ari kumwe natwe, aravuze ngo ndi kumwe namwe gusa ku muhero wize. Ati no nimba umukwe ari kumwe natwe pukwa wisonzesha. Bakubwira ati abantu bisonzesha n'abantu bataratahura umuco w'ijambo ry'Imana. Yesu bikuze kuza bifise connotation ngo umuco ngo w'ijambo ry'Imana. Kurya muntu haramurikirwa n'umuco mwinshi w'ijambo ry'Imana. Mugabo ugasanga ni inyigisho za Yezebeli munyumvirize neza ziza ziryohera amatwi y'abantu. Ikikwereka yuko izi nyigisho ari inyigisho z'ibinyoma, ni inyigisho ziza munyumvirize neza kukunyaga, kugukamuramwo. Yezebeli ntakwataka from talma. Yezebeli aza mu buryo novuga buri maligne, aza mu buryo nk'ubw'inzoka, aza mu buryo bwa seduction. Iki tuzokivuga muri kimwe kiranga imhemu ya Yezebeli ni ikintu cyitwa seduction. Iyo umuntu ariko araseduza ubuzima bw'umuntu ntaza directement, ariko aza mu tuntu tw'amayeri akwereka kadakomeye mwabizi kakomeye. Nta muntu mubona akunze kumva, nta bantu, hari abantu bariwe n'imbeba ngaha, imbeba, abantu baba barariwe n'imbeba. Mwabimenye ziriko zirabarya canke mwabimenye zahejeje kubarya? Talk to me, mbwira canke ziriko zirabarya zahejeje. Kubera iki? Kubera yuko imbeba mu kukurya iraguhuha, igira ngo ukumva uraryohewe, muri urya mwanya uryohewe iryinyo rikaba ryagiyeyo. Abantu benshi baza kwikangura bavuga ati ya bumva bariko barababwa, kandi ugasanga yakurimaguye ngakubera ko atavyo bigeze wumva, kubera ko uburyo yabikoze ni mu buryo burimo amayeri n'ugwenge rurenze. Nizo nyigisho zirimo amayeri n'ugwenge rurenze. Umuntu akakubwira ati none wowe uri umwana w'Imana canke uri umukozi w'Imana? Ati genda umwana w'Imana. Ati okay, nimba utari umukozi w'Imana ukaba uri umwana w'Imana, none umwana wawe arinda kwisonesha kugira ngo umwegere, kandi kuva umenga ivyo bintu biratahuritse. Ati kandi nivyo nanati no ikiri gihe cyuko sereva. Ati umwana arafise uburenganzira bwo kugura muri frigo akiha icyo akeneye, ariko hari igihe umwana hari igihe atemererwa kwiha icyo akeneye kwase. Umwana nivyo, umwana kurugoro hari ubugeze bw'ubwana, umwana icyo akeneye the basic things, ibintu bisanzwe byo hasi. Nakeneye kugusaba urusha, akeneye amazi, akeneye kujya isamwa, akeneye kunywa amata, ivyo ni bisanzwe. Muganda babaze kari umwana kandi ari umwana mu rugo, est-ce que aremereye gutora titre y'umuryango akaja kwishira muri banki? None si umwana kubera ko atisereva titre. Aremereye kugenda nimba papa wari mu businessman gutora amafaranga ya papa wiwe akagenda kwakoresha ivyo ashaka, aravyemerewe, arabisabira urusha. Rero izi nyigisho za Yezebeli zikuzana kukwereka uruhande rumwe rw'ibintu ariko atayikiribre irimo. Cyo gituma bivuze ngo yigira umuvugishwa n'Imana. Mugabe inyigisho ziwe nizo kugira iki? Nizo kuzimiza abantu. Abantu bazozimira gute? Bazoreka kuba kwizamu cy'ubuzima bwabo, bazogenda umva bagenda bafata minenegwe ivyo kare bari bubakiye ku amatanguriro yabo. Yezebeli arabizi neza ko kugira ngo abomore inonzu nakene kuyibombarda, akene kurokora amabuye ari muri fondation. Nico gituma hano nshaka nabwira ikintu kimwe, tugiye gusubira ku rufatiro rwa kera. Hariho ibintu bamwe kubera just influence Yezebeli, ibintu bimwe benshi muri hano mwarese gukora ngo mwarakuze, ukugoroka kumwe mwarese ngo murakuze. Karukoze icaha warabura amahoro, mbwa ngo kubera ko wakuze nubwo icaha ugikora nta mahoro bikubuza. Gufata mu muco ni mwinshi, mwavyumvise?